munini ariko yego ugize neza kuko hari space nari mpejeje kumviriza numviriza umuntu yitwa Manyota ari nawe ari kuri ndabona wabishyizemo muri kuri topic title yawe yes uravuga izi sore za muyaya nta wobaza ko Manyota nawe atari muri izo sore ni nka wobaza ko papa ari umukristo kandi ari nawe mukuru wabo so ibintu aheje kuvuga hariya numiwe biteye n'agahinda kubona umuntu ashobora kuja imbere y'abantu ngo akavuga ko Neva atari umwicanyi kandi ariyo mpamvu ngo yagiye kumushimira ngo umwicanyi ni Kagame ngo hagira umuntu n'umwe azana raporo zerekana ko Neva ari umwicanyi ngo ariko ngo warafise raporo zerekana ko Kagame ari umwicanyi izi raporo abazandika turabazi ivyo bandika kuri Kagame turabizi kuko nimba hari umuntu umwe yabashije kubabuza ico bashaka gukora kuko niyo Nations Unies iri mu bica abantu iri mu bashigikiye iyo ideologie ya genocide nimba hari umuntu ababangamiye rero ni Kagame ko yitwa ko yoba yarahagaritse iyo genocide akanongera akanajabuka muri Kongo agacura impunzi izo ari abo bantu ba UN byitwa ko bariko barafasha bariko baragaburira ni nkaho mango yabakuye umugati mu kanwa nayo mpamvu baca bamwandika ko amaraporo nkayo hama tukibuka ko abo bantu Manyota tubwira hayagize amaraporo yabo bari muri Kongo bamaze imyaka 30 baraje kugwanya intera hamwe za FDLR nta na kimwe barakora kandi birirwa bakonsoma amamiliyaridi n'amamiliyaridi ariko Manyota bishoboka kuba ari kutamenya akaba yashize imbere inda yiwe hagushira inyungu ubuzima bwa bene wabo kwitwa ko bariko baragira genocide ariho n'undi nabonye yatanze na interview mu gifaransa avuga igifaransa ciza mugabo nsanga nubwo avuga igifaransa ni bya bindi bakubwira ati hariho umuntu ashobora kuba yaravutse ari idiot naho yoja mu ishuri akaronka ama degree n'amadegree cyangwa ama diplome abandanya ari idiot ati kubera iki ntushobora guhayagiza ngo uburundi ngo Neva ngo niba ari ukwica ngo abantu ngo yariko yarishe ngo abandi banyamurenge batuye canke abatutsi batuye ngo ma village atandukanye uwo mututsi muri Kongo ubuzima abayemwo ninde atabuzi ageze aho bamufata bakamurya izuba ryaka wanashaka bakanarya n'uwambaye na uniform hari n'uwuza ngo aje gukorera Buvira Manyota we urabona ko bamuretse arinjira Buvira gasita we ntiyagize ayo mahirwe yo kuhakandagira kandi ari we yambaye ama uniforme y'igihugu ariko nikiranga intuze esinye y'igihugu idarapo ry'igihugu we ntiyagize ayo mahirwe baramwirukanye mugo no musi ukaca wumva umuntu nka Manyota araje guhayagiza umuntu nka Neva ntamuzi kuko Neva n'umwana w'ico twita parpehutu yo mu Burundi bari abantu bishe mu Gatumba n'abaparpehutu bari kumwe na Neva ntushobora kwatura nguze ngo uvuge imbere y'abantu ngo yuko Neva nta maraso afise kandi ari mu bantu bagaburira abantu amazira ntoki kujya Bugarama ba Neva bagiye mu ishamba bahejeje gukora genocide mu Burundi igihe Ndadaye bari bahejeje kumwica mu Burundi ntushobora kumukompara na Kagame yahunze igihugu ari mu victime wa genocide muri 59 ari umuntu uba waraciye ku ntebe y'ishuri wari kuba uzi gutandukanya aba bantu babiri umwe n'umugenosideri yagiye mu ishamba ari umugenosideri uwundi nawe yagiye mu ishamba ari mu victime wa genocide yararokotse ajaje kugwana kandi nanone yongera ahagarika iyindi genocide Neva ntiyigeze ahagarika genocide ahubwo yashitse no ku butegetsi arayibandanya aranakingiwe n'amaraporo y'ibyo ashaka kuvuga vya Nations Unies hariho amatohoza yabayeho mu Burundi yerekana ko CNDD FDD FRODEBU nande bagize genocide mu Burundi ariko ntibarabihanirwa kubera iki kubera arabacakara b'abazungu bahawe kijya gihugu cy'u Burundi nayo kuvuga genocide mu Minembwe burya genocide so kubona ngo umuntu bariko baratemagura ngo bashize ngo imirambo bayisize ku gasozi oya genocide abanyamurenge bakorewe no kubangaza uyavuga ngo bari guhera kuri bajya bari mu Burundi bajya bari mu Burundi ntibagiye muri vacances bajya barangajwe mu gihugu cyabo uno musi n'abarefije iyo umuntu rero amaze kukwangaza ntihagire ico wimarira ntihagire umugambi numwe w'iterambere wari gukora mbe hajya ahantu bari muri rya misozi yo mu Burundi ni wabo bukabaye bari wabo bariko arikorera imigambi yo kwiteza imbere ariko iwabo barahabatesheje ubu bari mu makambi y'impunzi baragaburirwa ibigori vya hasera iyi nayo ni indi genocide kumukurako ikintu cari kimutunze umututsi kumukurako inka ziwe arizo zari zimugize umuntu arizo zituma atwara umwana mu ishuri arizo zituma aja kwivuza arizo zituma yigurira ico ashaka ico cyose manaka abari mobile y'amafaranga agendana nayo ni banki abariko aragendana nayo abariko areinvestisa burye yariko araziragira azicura akazikama akagaburira abana biwe abana bagakura bafise ubuzima bwiza hakagira ico bazovamwo bazokwimarira mu buzima bwabo iyo umaze kumutesha gukora ivyo bintu ni yindi genocide ntitwokabaye tuza kubisobanurira abantu bavuga ngo bitwa ko bize nk'aba ba Manyota
ijya ni jenoside iriko irakorerwa hajya mu Banyamulenge, kandi ukaza guhayagiza umuntu inka hafi 50% y'inka banyaze mu Banyamulenge zajabutse Rusizi zinjira mu Burundi zizanywe nande n'aba baneva, hama ukavuga ngo neva nta bantu yishe. Mbe bijya Barutazaro aza akavuga ngo ni twebwe twafunze, ntihagire umuntu amanuka aja Bukavu canke aje Buvira. Uzi ingaruka bigira ku banyagihugu? Uzi bangahe abavyeyi baba bashaka kuvyara muri iryo joro bokabaye bagiye kuri hopitali ntibabaye bashitse, bakaba bovyarira muhira abana bagapfa, hama ukavuga ngo nta muntu n'umwe yishe. Yo kwitwa gute umwere umuntu afungiye abantu iwabo? Kwanza yagiye gushaka yiki, ninde yamutumiye? Ngo bagiye ko kuri invitation yande ya Tshisekedi. Ibi ni bibazo interne by'abakongomani, ntibisaba ingabo zo hanze. Mbe kubera iki hataza South Africa ngo naje guhagarara hajya mu Minembwe? Kuko hataza Botswana cyangwa ibindi bihugu byose ku isi ntibyoza bikajarira gufungira Abanyamulenge? Kubera iki haje abo mu Burundi? Haza abo mu Burundi kuba nabo n'interamwe mu zindi. Ibi navyo Manyota araza agasobanura akavuga ngo neva n'umwere. Uzi ko je numvise nshaka kumena ni telefone nari mfise. Arazi ivyo abarundi baciyemo, arazi ivyo yakoze abarundi. Tureke abarundi n'Abanyamulenge. Ijya FNL ya si parpe hutu. Ntibari kumwe n'aba bantuze n'abaneva na Sendede. Bamako bagiye Frodebu bose bari hamwe muri parpe hutu. Frodebu ihitamo kuza gukoreramo indani. FNL parpe hutu basigara hanze mu ishamba kubera batizere gisoda ngo c'abarundi citwa ko ari gisoda c'abatutsi. Ariko bose bari bamwe. Ndada yamaze kwica bose ntibatebnya abatutsi icarimwe, baba ba Frodebu baba basendede baba n'aba parpe hutu. Ari navyo bakoze hajya mu Gatumba. Hama ugashimira neva, ugashimira na Tshisekedi. Ko wumva Tshisekedi abakunzi b'Abanyamulenge ko atabasabiye ubutungane. Bimaze imyaka ingahe ubwo bwicanyi bwarabaye? Ntibanabwita na jenoside, babwita ko ari massacre. Kandi bwari bwibasiye ubwoko bumwe. Uzi ko avuze ibintu numva n'isukari irazamutse nkibaza none nk'uyu umuntu we muvuga ku iki kwera? Kandi abantu bakaramukomera n'amashi. Banku tubwira iyo histoire ya Neva yageze agaburira abantu amabyi yitubwira. Hari abantu benshi nzi batayizi bahoze bambaza inbox. Bahoza niko Sendede bari ko babikora mu ishamba, barafata bisi bakayihagarika bakavanamo abatutsi bakabashira hariya. Ivyo baza bivugisha ngo nta vy'ubwoko bihari, nari iyo babasaze mu mabisi baramenya uyu n'umututsi uyu n'umuhutu. Abatutsi bangahe barishijwe amabyi hari. Ivyo birazwa abarundi bose baravyizi. Sendede yategereza abantu abaturage barenganye bari mu mamodoka. Abahutu bagashirwa ku ruhande ntiyo yabagira ushobakora, abatutsi bakicwa kandi bakicwa bamaze no kurishwa n'amazirano. Abahutu bene wabo nibo baza babivuga ko baranakubaza ko nyene urashaka yashushe cyangwa yakonje. Ha muno musi akaba ari bo batwaye igihugu, uno musi ukabona abantu baragororotse n'amakoti ngo nibo bagiye kuramutsa. Uwo muntu uramuramusaka ufise mu mutwe hazima urashaka kumunama, nta n'icubahiro bikwiriye no kumuha. Hari n'abashaka kuvuga ati ngo n'umukuru w'igihugu wa hehe, nama nababwiye imbwa ntiyurira igiti, iyo ubonye yaruye uje umenya ko ari abantu bayurije. Uvuze gutyo mpita numva no kubazamwo akandi kabazo bwana Senyamwiza, kuko urebye izi nsoresore muyaya niko yazise aravuga ngo yaje muri Amerika ngo kubonana n'insoresore ngo z'Abanyamulenge. Ni ngo kuvuga ngo uvuze insoresore ni ngo kuvuga ngo ni nkaba no vuga le vagabonda abantu badafite umurongo, na abantu badashobora kwifatira imyanzuro, abantu ushobora gukorompre at any time uko ubishaka, so abantu ushobora kumanipile. None nkaba mbona bariko bivanga mu bintu by'i Burundi uyu munsi wa none, n'ivy'iwabo uhaye ubona Senyamwiza Abanyamulenge baba bavumira ku gahera, abatutsi bose baba bavumira ku gahera bo muri muri Congo, ndetse bakaba baribanze n'u Rwanda bakarushira mu majwi yabo mu tunwa twabo, rimwe kabiri gatatu bamaze kubigira breakfast, lunch, dinner ndetse n'amasnacks ku ruhande. Ucitse aha wese n'imbwa yose iri ahangaha ije yose ivutse ejo n'ibigoryi n'abasazi n'abarwayi bose, ucitse aha wese ni ukuza izina yabaye Kagame. Ariko je doute fort que ibintu baba bavuga baba babizi, kuko ni ibintu bigaragara kuko ari ibintu biri uniforme. Ariko byagera iriya ukumva amadiversite y'abantu bakatangira bonyine gusubiranamo bavuga ibi n'ibi. His Excellence Paul Kagame yabaye umusitari, bari mu kuririmba muri Areto Tenare, bakikiriza muri za soprano, aho
ucitse aha wese ngo aravugira abanyamurenge agatuka u Rwanda, ngo aravugira abanyamurenge. Icya mbere turashaka kubamenyesha yuko ntabwo ari abambasaderi b'abanyamurenge, nta shyirahamwe babarirwamo, n'iryo babarirwamo ni irya kibandi. Noneho rero dore binjiye no mu by'uburundi, bagiye ivyo gufelicite umukuru w'igihugu cy'u Burundi wamaze abarundi. Ese ikibazo canje kiri hano se Nyamwisa, ibi bintu urabona bitagiye kubazanira double fraction? Ni ukuvuga ngo bagiye kuzana uwundi mu partenaire batari bafite mu Rwango, bagiye kwikururira umurundi batari basanzwe bavugana. Abarundi bari babazi nk'abahemu mu bwoko bwabo, ariko uyu munsi wa none bageze mu Burundi, bagiye kweza neva. Abarundi bari hariya bariko barirayarika barabuze uwo batakira, neva yarabahekuye. Ibi bintu urabona ko izi nsoresore zitagiye kongera kwikorera undi musaraba, ahari wenda uzobaremerera cyane kuruta uko batekereje, ubwo bo baba bagiye kandi kwiteranya n'abarundi. urakoze Boston kumbaza ico kibazo. Ibintu uko bigiye guhinduka naranabivuze mu yindi space yatambutse, bijya no gushaka kwiyeza, kwerekana yuko ivyaha bakoze muri Kongo ntibize byitwe ko ari genocide, kuko basanzwe bafise n'izindi genocide bakoze mu Burundi turiko turabagiriza. Rero ico bahisemo gukora niki? Ni ugufata kuko umututsi wo mu Burundi baba baramaze kumwangaza, ntaca gifisa kivuga, kuri bo nta nica amaze, nta n'umwanya afise. Rero bafise umugambi wo gukreya abandi batutsi babo, twokwita ko ari second class yindi bagiye gukora. Basanze mu banyamurenge arabo bantu harimo abantu bari febre bashobora gukoreshwa kuri ico kintu. Bagiye kubagira abantu b'ibitangaza, kuko umuntu burya yakuremye akakuremera, cyangwa bamwe bavuga ati ngo kukuremera akaguha ibintu. Ubu bagiye guhabwa n'ubuzi bakore mu Burundi, bakora ama business Bujumbura, Kinshasa bayakore, ariko baguma bitwa ko ari abatutsi bari mu Burundi, mu gihe sende zishaka gupresenta nk'umututsi iberekane bariya, kuko basa nk'abatutsi, izoberekana nk'abariya ko ari abatutsi. Mugabo bazoba bafise amalimite badashobora gusaba, kuko uwabaremye, uwabagize ico bari, azoba ari sendede. Niwo mugambi uri kurakogwa muri ibi vya genocide. Iyo utegura genocide utegura n'ukungene uzoyihakana, n'ukungene uzofata aba victime ukaberekana ko aribo babyikoreye, cyangwa aribo babi, aribo bicanyi, cyangwa ugafata abandi ba victime ukabakoresha mu nyungu zawe. Ibi vyarabayeho ubwa mbere, bibayeho mu Burundi, turabimenyereye. Hari n'igihe higeze kubaho gutanga inkoho, badisiba mu mbonerakure, inkoho bazihereza imbonerakure zivuye kwiga muri Kongo. Nanone muri Kiribahondesi ico bakoze ni iki? Bafashe umudepite yitwa ko ari umututsikazi yitwa Eveline, abari waza gusobanura ko nta nkoho ziriko ziratangwa, ngo ntiyotanga inkoho zo kuja kwica ubwoko bw'iwabo. Ureke n'ivyo, bo iyo bashatse barashobora no kugufata uri umuhutu bakaguhindura umututsi, ukaja mu kibazo c'umututsi ukanavugira abatutsi. Ari navyo vyanaduteje n'iki kibazo, kuko hari abahutu bamwe bafashe amadecision nk'abo babuyoya, bafashe amadecision mu mwanya w'abatutsi kandi atari n'abatutsi. Uno munsi urabona aho bigejeje ubwoko bw'abatutsi mu gihugu c'u Burundi. Nibi rero bashaka kubandanyizamo muri systeme yabo, ababagira imitwe n'abagira iki babahanura ivyo gukora, ntibibagiye gukoresha abamanyota nabo, kuko urabona ko bamaze imyaka bica, barisha umututsi, ubu ntaca kivuze. Rero bagiye gukreya uwundi mututsi wabo wo bategeka, uwundi mututsi w'umuautochtone, umusangwa butaka w'i Burundi. Hari ibintu badashobora kumubeshako, hari ibintu ashobora kurekrama, bo nta limite arashobora kurekrama, kamara arashobora no guhaguruka kandi akanigwanira. Ariko aba bandi rero bariko barakreya bafashe bashasha b'abatutsi bashasha, aba bamanyota bagiye kubagira ibintu bikomeye, babahe supplying ibintu Kinshasa. Urabizi ko Kinshasa batanahinga, hari plus de 20 millions zitanahinga ziraho zitegereza kurya ivyo bahashe. Ivyo bintu bizova he? Bizova muri kajya gace ko mu Burundi na he? Ni bande bazobitwara? Bizotwagwa n'aba batutsi bandi bashasha bariko barakogwa. Hama hasigaye bazotagetinga no ngaha ku ma space, akariko karavuga kose gafise umunwa mwiza wo kuvuga, bagende barekrita umwe n'amafaranga, bagende babagura. Noneho vya bindi turiko turarevandika genocide ziriko zirakogwa mu karere, baziburizemwo, niko bo biyumvira. Ariko barabesha, umuntu azocuzinga gukorana n'izo ntera hamwe bariko barica abantu, nawe no kumufata nk'umwansi w'ubwoko cyangwa umwansi w'akarere. Kuko aba bantu basendede cyangwa uvuga ati ababa kwa Tshisekedi
ni ibikoresho by'abazungu bari hajya ku nyungu z'abazungu. Rero nimba bafise ubwo bubasha kuba ari ku butegetsi bakaba bafise amafaranga bumva ko bogura umuntu ari we wese bakumukoresha mu nyungu zabo, biramaramaje kandi biranababaje kubona umuntu nka Manyota azi yuko hari abantu iwabo mu misozi wabo bamaze imyaka irenga 9 bariko barigwanira kugira babeho. Ntaco babangamiye guverinoma y'u Burundi, ntaco babangamiye ni guverinoma wanashaka ya Kinshasa. Wanashaka harimo n'abana babo bagiye mu gisoda ca Kinshasa baragikorera guverinoma ya Kongo. Indishi zabo babaye kubarya umwana bakamurya izuba ryaka kandi yambaye uniform, uwundi bakanamubuza ntaragende no gukorera hajya ibuvira ari ha ruhande y'iwabo. Bo rero bariko barafasha ibi bongere bafashe no guhindura ikibazo ca Kongo bagishire ku Rwanda. It's too late. Ikibazo c'u Rwanda na Kongo cyaramaze gusinyigwa i Washington. Hasigaye ibibazo by'abakongomani. Kumva bavuga yuko ngo ni M23 RDF ngo nibateje ibibazo ngo bari kwa bariteje imbere. Iyi myaka yose M23 itaraza bo kubwira imihanda ingahe bubatsa hari mu Minembwe ahama abanyarwanda bakanka ngo ntibabubakira iyo mihanda. Yovuga ama hopitali angahe kwanza ureke kubarekonese yuko ari na komine. Ugomba mbwira ko Rwanda ariko rwababujije kurekonesa ko Minembwe ari ntuze ariko mine imwe mu makomine ya Kongo. Muguno musaraza akabivuga imbere y'abantu, abantu kandi bakanamukomera amashi, nta no kumaramara. Iyo umuntu rero ubona amaze gutakaza no kumaramara no kugira isoni, umenye ko afite ibibazo byo mu mutwe. Ibi byose biterwa n'iki? N'umukunzi w'inda, kandi umukunzi w'inda ntacashikako ntanashobora no kubaka. Urakoze. urakoze cyane rwose Senyamwiza. Ikibazo rwose njewe nibaza utararekura mikoro kandi ndasaba abantu kugira ngo muzamuke tuganire n'akanya gatoya. Space rwose ntabwo iri butinde, sindenza amasaha 2. Ejo nakoze space ndende ndara ntasinzire, n'ubu nyine ndacafite ibitotsi, ariko kandi complaininga gusa. Iyi space iraza kuba ngufi cyane rwose kurusha uko tubitekereza, ariko kandi nanone ndashaka kugira ngo abanyaruka baze bafate ijambo, bafate mike, tuganire ku hejuru ya Neva n'izi nsoresore za Muyaya ziri mu mugambi musha wa jenoside, kuko baragerageje, batwitse ibyo twari dufite, bariye inka barazisangiye, zimwe ziraribwa na regime ya Kinshasa, izindi zikarebwa na regime yo mu Gitega y'Abadede. Hanyuma interahamwe nazo zikaza zigatwika amazu, zikaza zikiba n'imyaka, hamwe n'abazalendo, abatanzania nabo n'aba-Angola bakaba bari n'aba-Angole bakaba bari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse bamwe bari ku mirongo y'imbere bakoresha tekinike zo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bagume bahige gusa nde umunyamurenge. Baramuziza iki? Ntacyo. Bahige nde umurundi? Baramuziza iki? Ntacyo. Bahige nde umunyarwanda? Baramuziza iki? Ntacyo. Bahige nde umunyamasisi? Baramuziza iki? Ntacyo. Abo bose rero bishize hamwe kandi barahagurutse. Murabizi yuko babishize ku mugaragaro, baravuze ngo hariwo kare nagiye kuri space yiwe witwa ngo nimba ari nde, niba ari Philbert, niba ninduriyara, ndaza kumwibuka. Yanyirukanye kuri space ye, ariko nari ntangiye kumubwira mubwiza ukuri. Ni Floribert ujya we nasaza ari interahamwe nk'izindi zose. Voilà, Floribert. Urumva rero bakomeje barisaza aho ngaho. Ndazamuka ndamubwira ati wewe ahubwo uzandike uyu munsi wa none, mvugiye kuri space yawe, wenda ashobora no kutazagarukaho kuko ndabizi ko adashobora kumpa ijambo, kandi singenda mfindagura amazina. Njewe ndi umusaza uyu nguyu muba mureba ahangaha rwose, na aho uzansanga hose ni gutya nzaba nitwa ni jewe uyu nguyu. Ndamubwira ati wewe uzapfukamira bene wanyu ujandike iri jambo. Nimba hari umuntu wari uri muri iyo space yabyumvise, nuko agira amarangamutima cyane, arazamuka atangira gutukana, aranamanura, aragenda arisararanga. Namubwira ati uretse no kubapfukamira ko murikora mu nda, ntimuzi ibyo murimo, ejo bundi ni mwebwe bizobagaruka. Rero ni ugusangira ijambo. Dore Neva muri strategy nshasha bwana Boston. Hari akantu nari nibagiye kuvuga. Ibi byose turiko turacamwo ni resultat zavuye muri ca kintu ba creatinga citwaga Red Tabara.
iyi Red Tabara mission yari ifise kwari ukudiviza abatutsi bo mu karere, abatutsi bo mu Burundi canke abo mu Rwanda no muri Kongo ntibigere baba ikintu kimwe, ariko bobo bafise uburenganzira bwo kuja hamwe. Interahamwe zishe mu Rwanda ziraja mu Burundi zikisanzura, zikaja muri Kongo zikisanzura, kandi hose zikaja no mu butegetsi kuko hariho guverinema bashizeho zibapermeta kubikora ivyo bintu. Mugabo mwebwe mwashaka kuvuga ati aba victime nabo baje hamwe, kikaba ari ikibazo, noneho bagafinansa amafaranga kuza gucreya ukungene baza kubadiviza. Ibi bintu barabikoresheje abatanguje izo Red Tabara, bari barahungiye mu Rwanda baja en contact na ba Masunzu, baca barambuka baja hariya. Uno munsi Neva ntashobora kukubwira ivya Red Tabara kuko arabizi ko ari icuka caranarangiye caranashize. Akazi bari bayishinze kwari ukuza gutera iyo virus mu bantu matutsi bo mu karere. Rero aba bamanyota ni resulta z'ivyo bintu vyakozwe cagihe bazana izo Red Tabara. Ivyo ba Masunzu bakoranye na basinduhije nibi, iyi mbuto bashizemwe abantu kwijundika igihugu cy'u Rwanda, ntibarabe ibibazo vyabo byo muri Kongo bakabizimurira ko ari u Rwanda ruko bateza izo ngorane. U Rwanda ngo niko guyica, u Rwanda niko rugira ikiniki. Iyo bavuze ngo u Rwanda rwarisha, ndibuka ko bijya bahora bavuga ngo vya za map report, kama ni report map zabayeho za Nations Unies. Uzi umuntu yanse ko baza kugira ama investigation no kugira iki? Yari President Kabila mwenyewe. Kubera iki? Arazi vyahabereye, arazi n'abantu bishwe. Ni umukongomani wa mbere niwe yatangwa guhakana ntibikogwa ivyo bintu. Muguno munsi bakaca babishira ku mutwe w'u Rwanda, bakabishira ngo kuri Kagame. Arivyo Manyota yashaka kuvuga hariya, iyo abandanya avuga nivyo ari gutangaho kurugero, ngo yaravuze ngo amaripoti ndayafise ngaha. Amaripoti ya Nations Unies utuzanako igihe bariko barica abantu, Nations Unies yakoze ntiyatekeye ivyabo igenda. Uwo bahamagaye Madeleine Albright bamubwira ati rega hano bamaze abantu, yagize iki? Hari na geste nimwe yakoze. Yavuze ivyo n'ibibazo by'abanyafrika barimenyana. Nations Unies yasize abantu bariko baricwa, hama no munsi w'Amanyota ukaza kumbwira ngo uranza nako raporo za Nations Unies. Ubu se muri Kongo ntawe ubizi ko Nations Unies ninda deplacer interahamwe zakomeretse, ninda deplacer ibikoresho by'interahamwe muri Kongo. Zijya groupe z'aba mayimayi cyangwa ayo magroupe armé ntibakorana na Nations Unies. Abasoda ba Nations Unies sibo bakoranye na FARDC bagira ngo ni yantuze ngo ni Springboks, nyamara Springboks yama operation bari maze imisi bakora hariya za Sake. Uno munsi we Manyota ivyo zose uravyibagiwe. Nejo bundi nta n'umwaka urashira ushaka kuza kudukangisha raporo za ntuze za Nations Unies. Ngarutse kuri iki ca Red Tabara, aba ba Red Tabara nabo n'abaparpe hutu vyateguwe bamwe ati mwe murakora akazi. Ni nkama urabona yo dame yo rukura kina dame, buri piyo uyisukuma muri poste yayo aho igiye gukora ikigiye gukora. Uno munsi ivyo vya Red Tabara byo kuvuga ngo bagiye gutera Burundi ntibibaho, kandi twarabisobanuye kenshi. Nta kuntu wogira ibibazo na Ndayishimiye ahasigaye nguje kugira ngo bazariyeri hehe muri Kongo, kandi Kongo nayo ikorana na Ndayishimiye. None umvugiye kugira baze nyabaki yo kubohora ikihe gihugu ca Kongo cyangwa c'abarundi? Hama wanashikayo ugashika wica n'abantu, ntiyagere n'umuntu anagukondana. Ahandi hantu bagususpecte yuko wewe uri nyeshamba uri kurakorera mu kindi gihugu kitari icawe, uzinduru zibaho. Bagera naho bazana za monitoring team zo kuza kuraba abasoda baza ku mipaka. U Rwanda mu Rwanda intambara ya FPR babakiza yuko ari Uganda, uzi abasirikare bari buzi ku mupaka bacungera. Ariko kuva bavuga ati ngo Red Tabara iri muri Kongo, urigera wumva hari gisoda bazanye ngo kije gucungura ngo gucungera ku mupaka ngo barabe ko hari intuze ngo hari Red Tabara ziriko ziritoza aho ziriko ziragira iki? Ntavyo bakoze. Kubera iki? Bashigikiwe abo bene kugira izo Red Tabara nabo ba informateri bandi ba Nations Unies, nibo bafasha abantu bandika enquête kubaha amakuru ya hariya. Nayo mpamvu uzobona no muri ayo enquête hasohokamo n'ibintu vya Red Tabara bazerekana ko ari ibindi bintu by'ibitangaza, ari groupe armée iri kwiragwana mu Burundi. Vyahehe wowe umara imyaka 10 hanze nguri kuritegura ukaba utaragira n'igitero na kimwe, basi unatere no kwikomine, tera basi no kuiposition ya police, ugende basukureho imbunda na 2 cyangwa 3. Kwa izo tactics tumenyereza gorira uko zikora. Ariko Red Tabara imyaka bamaze bica abantu hariya, ni kintu bakoze. Abana b'abatutsi bakigiyemo barayoba, baranicwa. Ni kintu gishobora kuba kirimo intera hamwe, imbonera kure, abasoda ba Kongo, uwo ari we wese barashobora kumwitirira n'igistika kisigaye kiraho bakoresha cicuka. Rero resultat umusaruro uvuyemwo bakuyemwo abantu nk'abamanyota, ari nabo rero baca bagenda uhayagiza hehe Uburundi berekana ngo yuko ngo u Rwanda ari rwo gwisha. Mbe u Rwanda rushatse gutera muri Kongo cyangwa rushatse gwakoresha aba ba Red Tabara, nta numwe batarigera barasa n'agakwavu. Umwanya bakavuga ati ngo nabashatse kugira kudeta. None nimbara bashatse kugira kudeta ko umva ko kudeta zikorwa n'abasoda, abasoda bari kurinda kuja kurondera formation mu Rwanda.
kandi abantu benshi bariyumvira koko bari baravyemeye bemera koko ngo Red Tabara yatumwe n'u Rwanda. Hari n'abandi bavuga Red Tabara, iyo bavuze Red Tabara muri code baba bariko baravuga u Rwanda. So rero ibi turiko turabona ni resulta y'izo politike mbi z'amacakubiri bariko baragenda binjira mu bantu batiyumvira, bataraba kure, bazobakoresha kandi bazobamanipira, babakoreshe ibintu bisuzuguritse. Erega umuntu kandi nama nabivuze, nakare nabivuze, burya nta kintu kibi nk'umuntu agusuzugura akagukoresha akazi ko kuja kwica bene wanyu. Aba yabuze abandi bantu bobikora akagukoresha wewe. Bijya n'ibintu bisuzuguritse, ahubwo sinzi n'igituma baza n'imbere y'abantu bagahabwa n'amajambo. Murakoze. Sister Twirwaneho, ndamubona nawe hano, co-host, ndamushimiye cyane rwose. Ni umurwanashyaka ugira ibikorwa, ugira amagambo akagira n'ibikorwa. Mu by'ukuri abo bantu barakenewe. Bwana Senyamwiza, ndagushimiye rwose. Uri umuntu w'umugabo. Abantu mutarakorana na Senyamwiza rwose ndabararikira kuza muganira n'uyu mugabo. Erega si ngombwa no kuri space kuganira, mushobora kwiherera mukaganira, noneho mukabazanya n'ibibazo, atari umwanya wo kugenda dusaranganya amagambo, kuko hano nta mwanya uhagije uhari mu by'ukuri. Ariko murumva kuko ari umuntu woganira, tukamuhereza isaha agasesengura ibintu akabihera aho yagombaga kubihera, atagiye abicigaguramo uko bingana. Sister Twirwaneho, wabonye yuko Neva mu isura nsha n'insoresore za Muyaya ubu ngubu batangiye umugambi musha wa jenoside, ariko kandi tuzi neza yuko ibyo bikora byose bari mu ruhande rwa Satani, kandi Satani ngo ari mu ruhande rwatsinzwe. Ibyo ngibyo zo turabizi rwose, tubivuga gutya bakavuga ngo ko turikina, ariko se umunsi byabaye impamo, ese izi skandale zose baba bateza, ese izi propagande zose baba bagenza, ese ubugome bwose bikoreye, ese uru rwango bafitiye abo bose amabere amwe, ese aka kagambane k'ubwoko, ese uru rwango runuka, ese iyi ngengabitekerezo ya jenoside ubabonana ubona izobageza kuki, urabagiriye he nawe? ni nk'uwobaza ngo ese nyuma ya Yuda hari ikindi cabaye? nyuma Yuda amaze kugurisha Yesu habaye iki? Habaye kwishiramo umugozi, kandi yishiramo umugozi tawamubwiye ngo wishiremo, wenyine kubera ibikorwa yakoze bibi byo kugambanira inzirakarengane ariwe Kristo. Yahise yihambira umugozi aranika. Ndabashuhuje abantu bose bari hano. Yambo, twavuye hano dutinze nijoro, ariko ntituzocika intege, ntituzoreka aduyi umwanzi ntazaba muto, kandi ntabwo tugomba kurebera, tugomba kuba duhari. Nari mvuze ngo ntabwo duteze ko Satani azosubira mu ijuru akazana abandi bamarayika, nta nubwo duteze ko Satani iyi si yose azayihindura kuba abantu bayo. Rero na Yuda yica Kristo ntabwo yari azi ko ari kuriya bizogenda, yari azi ko Kristo nafata azozuka. Rero aba bantu iyo bakina ku rupfu rw'abana bacu cyangwa bagakina ku mibyimba y'abanyamurenge, cyangwa uyu munsi bakishimira ifaranga baha bafata, tibisibwira ko minembwe tutazatabagwa. Tuzotabagwa, kandi tuzotabagwa neva gihari atarapfa. Tuzotabagwa neva haza gucumbika ibuvira. Tuzotabagwa neva ahashaka igitori wacu. Tuzotabagwa neva mu gihe tukimuha umuriro kura regidezo ikivi wacu, turacafite ububasha n'ubushobozi bwo kuzofata neva. Rero neva apande ashuke aende kushoto na kuume, ndabarahiye neva mu minsi iri imbere azaba imbata ya Twirwaneho. Kandi mu kuba imbata zacu nuko dufite ubushobozi bwinshi bwo gufungira Burundi. Ikiyaga ca Tanganyika tuzogikontorora akirebesha amaso, regidezo tuzoyikontorora yirebesha amaso, ndetse n'ikibuga cy'i Burundi tuzogikontorora twicaye Buvira. Rero ibyo akora byose ino ngoma ye tuzokorana kandi tuzokorana afite ibyasoni, tuzokorana afite isoni nyinshi, afite n'ikimwaro n'iyanga, ndetse akisunga Tanzania, bazoza bakorane natwe. Ni ukuri icyo nobwira bari abagabo,
n'abahemu. None se wofata umwana w'imyaka 16 itanu ku ngufu ukamuterekeza uri umugabo usabwanwa, warangiza uwo mwana akaba impunzi mu gihugu, warangiza hari ikindi kintu nyuma y'ico kintu kibi wowe warakoze, hari ikindi ubusigaje gukora? Ta kindi. Ikintu ca kabiri, umunsi Manyota asigikiriyo case camusi umuntu nawe akaja kubonana na Muyaya, nyuma y'ico kintu kibi hari ikindi mwari muteze kuri Manyota? Ta kindi. Buriya amaraso arakomeye, amaraso buriya ni amaraso, kandi kubura umuvandimwe ubuzi ngo ntuzosubira kumubona. Yabasize mu nzu abantu bari baje kumusura, aragenda aja kubonana na Muyaya, atararasuruka abaramanutse agiye he? Agiye muri kubonana na Nuriya Ndayishimiye. Bivuga ko ni bwa buhemu, ubuhemu bwabo buri mu mitima. Amafaranga azashira, ikikwemeza ko amafaranga azashira, ubu nyine imvura ihayigwa kwa Bill Gates n'ihayigwa iwanje kirado, turaturanye, turi hafi yabo, atuye Siyaro, ndi hafi ya Siyaro. Ni ukuvuga ngo ahantu sino yaguye iwe gasi umukire ngo yahagaritse sino ayiheza abaturanyi ngo kubera ko ari umukire. Bill Gates azayakira sino ikagwiwe, ndetse yaje gushosoka nawe agasanga leta yamuhanaguriye umuhanda. Sinzi ko ico nashatse kuvuga mwacumze. Naho ni ukuvuga ngo uyu munsi barimo barajya amafaranga y'abana batwirwaneho. Ntabwo bizobuza ko twirwanaho izokomera kandi ikabaho, bari abaturage bo mu Minembwe bakabaho. Kuba Manyota yaragiye gushimira Gisegeti inzu ya nyina yarayiguyeho ibomba, yarayeho drone, buriya ni ubuswa bukomeye cyane, ni n'ubujiji. Buriya papa Anje azavuga ngo injiji ni izizi. Ni ukuri kw'Imana naje gusanga yari yareretswe. Abantu bazashaka ngo abantu baje mu mahombe bakubita ingoma babone kwerekwa, oya, habe n'umuntu wavuga katura. Buriya yari yarabonye ko buri gihe abamugoye n'abamunanije nabizi. Minjiji zibinjije zikibwira ngo zizi ibintu byose, ngo ibo barumva, ngo turumva, bakanariza n'ibitabaho. Nibo bari abamanyuka, bari mu kwanariza, bariho bakanariza impfu z'abarumuna babo, bakanariza impfu z'abavyeyi babo, bakanariza ikintu kigaragara undi mwana n'umwana w'uruhinja habona. Urumva aho twovuga nde muri bari abagabo? Ninde utari umuhemu? Ni Gakunzi se? Gakunzi bagaza batunyaga inka mu Minembwe, Masunza akazimuha akazijana Kongoro, yororeye Kongoro. None so kusa umuhemu kuba bo yofata inka zivuye mu bavyeyi babo, abasaza bakaziya ko Masunza akazimuha akazijana Kongoro. Nyuma y'ubwo buhemu ikindi twari tubatezeho niki? Ta kindi. Ariko ntabwo tuzoreka kubivuga, nta nubwo tuzoreka kubamagana, nta nubwo tuzoreka kubabwira ko badahari, nta nubwo tuzoreka kubabwira ko n'abagabo badashoboye, n'abagabo badashoboye kuba baragiye gukorana n'umuntu wamenye amaraso, wagiye kumena abajenosideri bariya bose akaba ari bo. None se urambwiye ngo nyuma yo kwirengagiza ibirimo banyu si jenoside iriya se? None se tuzovuga ngo Manyota yafashe imbuga itayica umuntu cyangwa rutikanga? Ntabwo ariko ibiriya guhakanwa kwicwa kwacu nabo naba genosideri. Muri make iriya groupe naba genosideri, cyo kimwe na Masunzu, cyo kimwe na Bagasita, cyo kimwe na Ruberangabo, cyo kimwe bano bagabo bose muri mukumva bashize indi zabo imbere, barahogeye. Kandi kikwemeza ko barusha mwabagabo mwe, bano bantu bararusha, tibaza baryamba ninzererezi nka Kayini, ninzererezi nka Kayini. Buriya tibazotuza, nta nubwo bazicara. Buriya amaraso y'umuntu n'amaraso akomeye cyane. Ninzererezi bazoza barezerera, bagiye kuba inzererezi kuruta uko tibuza mureba bari abagabo b'Kinshasa baza baca ngo bagiya, babakubita ngo bagiya, babakubita bagiya, babaye inzererezi kubera ko nta numwe uba mu rugo rwiwe. Umugabo w'Kinshasa naza tunyomoze ngo nje mbana n'umugore wanje, kuva Kinshasa tuyigezemwo tubana nabo, naza bitubwire hano. Abariya nabo niyo bagiye kuba inzererezi. Tuzitwara abananiye. Manyota we yagiye afite n'amadeni, atagiye ngo gukora kiriya yishuye amadeni. Ejo niho nariko numva bavuga iyo company nayibagiwe yafashe mu ideni imumerera nabi. None se urumva atagiye ngo agurishe muri umuna wiwe, agurishe nyina na se, bamuhaye amafaranga yishuye ideni yokora iki? Ntaco yokora. Ariko kandi turabamaganye. Narababwiye ngo tuzoba muri Congo by force by fight. Afande yaravuze mu gitabo ciwe, aravuga ngo nibanga ko tubana amahoro, tuzobaha aya masura yacu bayemere. Bazayemera babishaka cyangwa batabishaka.
bazayakunda kandi bayakunde n'umutima mwiza. Ntabwo tuzobembereza abantu ngo tubwire abantu ngo ngwego ngo Kongo tuzoyibanamo by force and by fight. Kandi nta gihugu na kimwe kuri ino si kitagira abatutsi, habe n'aba bazungu tubana aba bagira abasangwa butaka, urumva? Kandi abasangwa butaka babamo batuyemo baranabubaha bakanabacira bugufi, bivuga ko nta kino gihugu ca Kongo tuzokibanamo n'abari abantu bose. Kandi nibanga tukibanemo bano bamanyota bazoza batureba kuri ekra, bazoza bareba twirwaneho, bumva amakuru mu bitabo babasome gusa ariko batabageraho, cyangwa bariya ni kese bahabikwegeraho zo kuzafunga imyaka yabo ubuzima bwabo bwose. Bazahunga amahoro mu gihe twe tuzaba dufite amahoro. Murakoze. Izarukarisha ijambo n'ijyana. murakoze ndibaza ko muhaye mu nyungu. Turakumva. Rero ndatangazwa n'ikintu baba bavuga ngo Manyota avuga ngo ubwoko asa n'uwerekana ko ntababuserukira, ngo buri muntu wese ngo ufite ngo uburenganzira bwo kuvuga cyangwa se kubuvugira. Kandi kuvuga kwabo tukaba twarumvise bavuga ngo ko baje gushima mu rwego rw'abanyamurenge. Ese bo ninde wabatumye? Ninde wabatumye ko twumvise ko bavuga ngo bafite ishyirahamwe sinzi iryo zingene baryita. Ese iryo shyirahamwe n'ishyirahamwe ry'abanyamurenge ko yavuze ko nta yerekanye mbese ko aho abanyamurenge batagira ababayoboye, batagira ababashingiye. Ni ukuvuga ngo ijoro numvise ko yashatse kwerekana yuko umunyamurenge wese agomba kwiterera hariya akavuga ibyo yumva, akavuga ibyo ashaka, kubera ko uwo muryango udafite abawuyoboye. Niko namutahuye. Ikigira kabiri aravuga ngo nitumuheze, ngo ntiyagira ngo umuntu uzamuka ngo amubwire ngo umuntu umwe gusa wishwe na drone. Ikintu kigize iminsi bakivuga ngo ngabo nimwerekane ngo bishwe na drone. Ese drone yashobora kutica umuntu ariko ikamusenyera? Drone yashobora kutica umuntu ariko igatuma ahunga? Urumva? Drone yashobora kutica umuntu ariko akicwa n'iyindi mbunda. Si ukuvuga ngo drone niyo yica gusa. Rero drone iri muri za mbunda zindi muri bya bintu bakoresha kugira ngo bice abantu kandi basenyere abantu. Hari uwavuze ngo ngiyo yumvise ngo bavuze ngo abantu ngo bapfuye, ngo itsembatsemba ryabaye, ngo bahita bamenya ngo yuko ngo leta ngo yabakozemo. None se nyine nimba uba wumva ko leta yabakozemo, tuvuge ko iyo wumvise byagenze icyo gihe uba wishimye ko leta yabakozemo, wishima ushingiye kuki? Muri ukuri iki kintu bagize igihe bakivuga berekana ngo babaza ngo se ngo drone ngo ninde yishe. Twabonye abana barashwe, urumva? Twabonye abana barashwe, umukecuru wishwe, tugize imyaka 8 hariya turi muri Brokisi. Sinzi wenda abanyamategeko bazabisobanure neza batubwire, wenda twebwe two kwenda kubera ko tutazi amategeko nyine. Ariko urebye neza umuntu wese witegereza cyangwa utekereza wowe ati ari rwose ibi ngibi bisa na jenoside, kubera ko ni wofunga umuntu umufungira inzira, umubuza inzira yashobora guhahira ibyo kurya, umubuza inzira yashobora kubona umuti, umubuza inzira yuko ashobora kugera no mu bandi. Sinzi icyo kintu ko wocika. Rero nkavuga ngo iyi leta y'u Burundi barashimira kuri uno munsi, bakavuga ngo yatugiriye neza. Ese nimba yaratugiriye neza, reka twebwe data tuvuge ngo atemera iyo leta yatugiriye nabi, ariko se noneho bayemere yabagiriye neza. Bari mu kuja gutanga urugero bakavuga ngo ibubembe ngo babaye amahoro. Ibubembe baracaba muri kandede class. Mubizi imihana yose yarasenyutse, ibubembe bari mu muhano umwe utarenze umwe. Ese kubera iki bataratura ngo bagende imihana yabo? Abanyabubembe ntibamanuka ngo bike Baraka, ntibamanuka ngo bike mu Rusera, ntibashobora kuzamuka ngo bagere mu Minembwe. Urumva? Zikiri waho ngaho. Ntibashobora kuza muri uriya mushaka ngo baze inzira yose bahuruke Buvira, cyangwa bace mu mazi bahuruke Buvira. Ibyo byararangiye kera, iyi myaka yose abantu bageze mu ntambara nta bahayabaje. None ntumara uvuge ngo
jenoside nta jenoside yayikorwa warafungiye abantu umuriro n'amazi badashobora kwideplase badashobora kubona ibyo barya badashobora kubona umuti ese ku bantu bazi amategeko nimo muranga muzadufashe ikintu kidusobanurire mu by'ukuri wenda twebwe twakuvuga tutayazi amategeko usanga nyine tukibuza kutariko rero kumushimira ego babifitemo ubwo burenganzira bwo kumushimira ariko si uburenganzira bahawe n'abanyamurenge nta munyamurenge wabatumye kandi nta kominote y'abanyamurenge bayoboye nta n'imwe ntibanayoboye n'imiryango yabo mbese famiye zabo aho baturuka mu miryango yabo ya bugufi ntaho bayoboye urumva none se iyo leta y'u Burundi aho yagendeye hariya nubwo bayishimira gutyo byibuza umutekano aho yawutanze mukeya gusa aho yawutanze ni hehe iminsi bagize hariya mu nyamwinshi tuyizi bakoze iki nta kintu na kimwe bakoze uyu munsi bazanye imbunda zose ngira ngo zo ku isi ko barica ko bararasa uko bashaka bakarasa n'inyoni haiguruka mu minembwe se ni iki cyahabaye kugira ngo bumve ko hariya bagomba kwashora izo mbaraga zose zingana gutyo abanyamurenge se ni rebellion y'u Burundi iri hariya ngo ikiraje gutera u Burundi ni rero mu by'ukuri abangaba reka bakora ibyo bakora ninda zabaha bahahira ibyo ngibyo turabimenyereye ariko mu byo kuvuga ngo bazababesha abantu ngo leta y'u Burundi ngo yatanze umutekano ntawe yatanze umutekano nimba abanyabwembe baranga ariko batagira aho baje ubundi twawita umutekano iminsi abanyaminembwe bagize hariya batagira aho baje niyo leta y'u Burundi hari ibyo ntitwawita umutekano ubundondo nabo bava mu makade de place ko bico leta y'u Burundi yahabaye nta bigeze basubira mu nani mu mihana yabo uwo niwo mutekano bazotubwira mu nibo batuzanye umutekano ni kwa kundi ngo zava mu imbebe zirya nimba ari imbebe zirya hayihuhaho nuko zakakwereka yuko agukunze ariko ku ruhande hapimba umwobo urumva rero mu by'ukuri ntagiye kuri iyi leta y'u Burundi nta kintu na kimwe twishima ngo tuvuge ngo yakoze iki ngiki niyo rero itabara kuvuga ngo barashe nta rero itabara barashe mushavuga bavuga ngo badusenye ngo rero itabara barasenye ngo abanyamurenge muza makuru nihe basenye rero itabara basenye rero itabara n'ubundi yaramaze irabizangamo nibo bari kumwe nayo nihe basenye rero itabara byatumye rero itabara itagaruka kuza kwica kandi kabaca bakayeza imbunda bakayeza amasasu nihe barwanye na rero itabara mu by'ukuri ibi bintu biteye isoni ariko mu by'ukuri nanjye mbona yuko ibintu aho bigeze hari uwavuze kare ngo ati ibi ngibi ntabwo ari tosha ibi ngibi ni umuntu ku giti ciwe nyine ariko sinzi ubundi buryo abantu botekereza noneho bakazakora ikindi kirenze iki ngiki nayo ngibi numva nje ntabwo ari tosha kabisa rero mu kurangiza reka bakora ibyo bakora ariko mu by'ukuri ntituzotsindwa gukora bawo nabo ngo bazoyitsinda natwe ntituzayitsindwa kuko ntitwotsindwa ngo twemere batwirukane mu gihugu ntibirokunda kuko nta handi dufite ho kuza tuzaje i Burundi si iwacu tuzaje i Rwanda si iwacu nta kindi gihugu si Uganda si Kenya nta handi dufite ho kuja niyo mpamvu njyewe nashingiraho nk'abantu dushobora kuyitsinda iyi ntambara kuko ni uburenganzira bwacu tuba dusaba kuko kimwe n'abandi bakongomani babufite